Turabaramukije kandi turabahaye ikaze banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vy'iyimbonesha kure mukunda kandi yanyu ni Hejuru TV. Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Numwanya w'amakuru twabatunganirije kuri uyu mugoroba wo kuwa kane kwigenekezo rya 27 ukwezi kwa kabiri 2025. Murayimenyereye ko tubatoreza kandi twabashikiriza inkuru z'abazivugwa muri politike, agateka kazi na muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, bitangazwa n'abategetsi, bivugwa mu mutekano, ingingo n'amatangazo bigena abene gihugu, amakuru menshi abagarukaho ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru hamwe n'ayandi tubakuriramwo amatohoza. Mwese rero turabahaye kaze aho muherereye hose. Harabadukurikira bari mu Burundi, turabakengurukiye cyane kandi turabahaye kaze bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, namwe turabahaye kaze. Turazi ko mubandanya gukurikira ivyo tubagezaho. Numwanya rero twabateguriye amakuru muza gukurikira akaza kwibanda kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Reveriyano Ndikuriyo, umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD, nyuma yo kugaruka avuye mu mahanga aho yari yaragiye kwivuza ingwara ikomeye cyane ndetse n'inyuma higeragezwa ryo kumuhitana biciye mu kumuroga, uyu munsi rero abamushigikiye barashoboye kumubona mu gisabisho ca buri wa kane wa nyuma w'ukwezi muri CNDD-FDD. Muraza kubibona no mu masanamu rero twashize muri aya makuru, muraza kubonamwo Reveriyano Ndikuriyo. Iyi nkuru yose nuko vyari vyifashe tukaza kubibagezaho ku buryo burambuye. Nayo rero mu yandi makuru ariko aravugwa cane, turaza kugera mu buseruko bwa Republika Rusangi ya Kongo muri Sud Kivu. Corneille Nangaa ukuriye AFC M23 yatangaje ko abantu 11 bapfuye abandi 65 bagakomereka ni mu gitero rero cabaye i Bukavu, ndetse akaba yagiriza ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Ico gitero rero kikaba cagabwe n'abantu bivuga ko batari bamenyekana, uretse kwagiriza abo kwa Tshisekedi. Ni igitero rero cakozwe ku bene gihugu bariko barumviriza AFC M23 aho yari yabakoranije mu nama, aho ni hagati mu gisagara ca Bukavu. Turaza kubigaruka ko kuri urwo ruhande rero rundi, President Felix Antoine Tshisekedi avuga ko yiyamirije ico gikorwa c'iterabwoba ngo ko cakozwe n'ingabo zo hanze ziri ku butaka bwa Kongo mu buryo butemewe. Turaza kubigaruka ko timuze gucikwa. Nayo rero mu yandi makuru havugwa cane mu gisata c'umutekano n'ubundi, turaza kubanyuriramwo imvo ituma inteko z'u Burundi zizova muri Somalia nyuma y'iko leta y'igihugu ca Somalia n'u Burundi bitumvikanye ku gitigiri c'abasirikare bazoba bari mu nteko nshasha zishira hamwe ry'ubumwe bwa Afrika zizwi ku izina rya AUSOM. Vyonda kuri subscribe canke s'abone ni butari wa vyonda ko. Iyi ni Hejuru TV. Kuri uyu wa kane igenekezo rya 27 Ruhuhuma 2025, mukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo bifatikanije n'abandi bagomyabanga bo mu ntara ya Gitega basengesha rangiza ukwezi kwa Ruhuhuma 2025. Kugaruka kwa Reveriyano Ndikuriyo kukaba kwishimiwe n'abagomyabanga benshi banamubonye. Abari bamushigikiye rero barashoboye kumubona mu gisabisho c'uyu munsi cabaye ku biro bikuru vy'umugambwe uri ku butegetsi, ariko yabonetse asa n'utagifise ingoga nyinshi. Yarahekejwe n'umutambukanyi wiwe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, ari na warongoye inama y'inararibonye z'umugambwe uri ku butegetsi yitavye ico gisabisho. Reveriyano Ndikuriyo rero akaba agaragaye ku mugaragaro inyuma yo kuba hari hateguye inama zitari nke, ariko atanimwe yabashije kujamwo kugira ngo bamwakirize kugaruka kwiwe. Murabizi ko twanabashikirije inkuru y'ingeni Makamba bo baramutegereje ariko bagaheba. Ayo masanamu rero nkuko munayabona yerekana Reveriyano Ndikuriyo yonze cane, ndetse urabe no mu myambaro bihita biboneka ko Reveriyano Ndikuriyo indwara yari imushikanye kure. Amasanamu rero y'uyu munsi muri aya masengesho akaberekana abantu bafise akamwemwe kurusha uko vyari vyagenze mu gikorane c'ukwezi gweze kwa mbere, aho bose yaba abategetsi, abashikiranganji, abagomyabanga biyemera wabona bafise agahinda mu maso. Imunsi siko vyari bimeze, bose bari bafise akamwemwe no mu maso hakeye. Varisito Ndayishimiye rero akaba yaramukanije na Reveriyano Ndikuriyo mu vyishimo vyinshi, ariko ngaho benshi bakemeza ko ari
mchezo wa ndani wo kwerekana ko bimeze neza muri CNDD-FDD kandi inzu iriko irasha. Reveriyano Ndikuriyo rero akaba yafashe n'ijambo, akaba rero yishimiwe n'abagumyabanga benshi bagiye batandukanye, bibona koko rwose ariko aratora mitende nubwo aboneka atangoga nyinshi afise, ndetse n'umubiri wiwe urabona ko rwose ari uw'umuntu yarwaye igihe kirekire. Iricushikiriza kuri iyi nkuru inezereye abantu benshi bagiye batandukanye. Muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo twayobwiye mu buryo bw'impfunyapfunya, Corneille Nangaa kuriye AFC M23 yatangaje ko abantu 11 bapfuye abandi 65 bagakomereka mu gitero c'Ibukavu, akaba yagiriza ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Ibiro vya Felix Antoine Tshisekedi vyo bivuga ko yiyamirije ico gikorwa c'iterabwoba ko cakozwe n'ingabo zo hanze ziri ku butaka bwa Kongo mu buryo butemewe. Abantu 11 rero bapfuye, bandi 65 barakomereka, bakomeretse rero bariko barafashwa. Umutwe wa FC M23 ugenzura Bukavu watangaje ko babiri mu bakoze ico gitero wisi c'iterabwoba ku basivili Bukavu bo bafashe. Nyuma y'ivyabaye rero Corneille Nangaa mu kiganiro n'abamenyesha makuru Bukavu akaba yatangaje ko ibitigiri vy'ibanze bigaragaza abo twababwiye, ndetse harimwo n'abatandatu bakomeretse bikomeye cyane muri za nkomere 65. Corneille Nangaa yavuze ko mu bapfuye harimwo n'umwe mu bakoze iki gitero, avuga ko bakomeretse barimo kuvurirwa mu bitaro vy'i Bukavu. AFC M23 ikaba yagiriza iki gitero ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi mu gihe bwo buvuga ko cakozwe n'ingabo zo hanze ziri muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Umenyesha amakuru akorera Bukavu wari hakurikiraniye inama, akaba yabwiye BBC dukesha iyi nkuru k'abantu bashobora kuba barenga ibihumbi 10 bari bakoraniye ahazwi nka Place du 24 canke Place de l'Indépendance kuva Corneille Nangaa ukuriye M23 AFC M23. Umenyesha makuru avuga ko yumvise biturika birenze bimwe, maze abantu rero bagakwirwa imisharo birukira ahatandukanye. Ikindi rero nuko ibitigiri byapfuye muri uko guturika ishobora no kwiyongerekana nk'uko amakuru y'abahari atandukanye bivuga. Ishusho nyayo byabaye ntabwo irasobanuka. Wungirije rero kwa Corneille Nangaa ni Bertrand Bisimwa, nawe yari muri iyo nama. M23 yari yakoranije abene gihugu, yatangaje ko ibyabaye Bukavu ari ubwicanyi bw'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Bisimwa akaba yanditse ubutumwa kuri X avuga ko ivyabaye ari umugambi washizwe mu ngiro nyuma y'ubyatangajwe ejo ku mbuga ngurukana bumenyi vyo kwibasira bene gihugu bazaja muri meeting ya AFC M23. Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo we akaba yavuze ko yanganisha ababuze ababo n'abagizweho ingaruka n'ibitero by'i Bukavu. Ibiro vya Perezida wa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi bikavuga ko Tshisekedi yamirije ico gikorwa c'iterabwoba cakozwe n'ingabo zo hanze ubuziri ku butaka bwa Kongo mu buryo butemewe. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukavuga ko ingabo z'u Rwanda arizo zateye Republika Iharanira Rusangi ya Kongo ziciye mu mutwe wa M23. Ivyo ubutegetsi bwa Kigali bwagiye burahakana ku guturika ari ukaba kwabaye inama irimo guhera nk'uko bivugwa n'uruhande rwa M23. Amasanamu rero ateye ubwoba akaba agaragaza abantu sa naho bapfuye hamwe n'abakomeretse yahise akwira ku mbuga ngurukana bumenyi hagaragaza n'ijoro byari bimaze kuba kuri Place du 24 Bukavu. Muri nama Corneille Nangaa akaba yari yamaze no kubwira abantu bose bari bateraniye ko hari umutwe akuriye uzobandanya gufata n'ibisagara bitandukanye nimwo Uvira ndetse ukabandaniriza na Fizi. Yaramaze kuvuga kandi ko mu gihe c'indwi imwe ngo niba banki ziri mu duce bagenzura zidafunguye imiryango bazofata ivyingingo zirimo kuba uburenganzira izindi banki. Corneille Nangaa akaba yaramaze no kubabwira bene gihugu ba Bukavu ko mu masaha 48 baza kumenyeshwa abategetsi bashasha b'intara ya Kivu y'ubumanuko uduce rero bagenzura akaba harimwo n'ico gisagara ca Bukavu, inaco rero kizoba umugwa mukuru wa Sud Kivu. Yandi makuru avugwa mu gisirikare c'u Burundi niko inteko z'u Burundi zizova muri Somalia nyuma y'uko leta y'ico gihugu n'iy'u Burundi bitumvikanye ku gitigiri c'abasirikare bazoba bari mu nteko nshasha zishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika zizwi ku izina rya AUSOM.
leta ya Somalia rero n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika vyarumvikanye ku bitigira ivy'inteko ibihugu vyemeye kuzotanga zoba ziri mu nteko nshasha z'iryo shirahamwe. Hari nyuma y'indwi zitari nk'izo kutumvikana hagati ya Somalia na Ethiopia mu nyuma yabo hagati ya Somalia n'u Burundi ku gitigira c'inteko zova muri ivyo bihugu vyompi. Umutegetsi w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yabwiye ikimenyesha makuru ijwi rya Amerika ko inteko z'u Burundi ziri muri Somalia kuva mu mwaka wa 2007 zizova muri ico gihugu. Nemenye gukorera amareta y'ivyo bihugu vyo madashoboye kumvikana ku gitigiri c'inteko zova mu Burundi. Yamara hari n'umutegetsi wundi w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yabwijwe rya Amerika ko ibiganiro kuvyerekeye abasirikare b'u Burundi bashirwa mu nteko nshasha z'iryo shirahamwe zokorera muri izo bikibandanya. Kamenyesheje ko hamwe abasirikare b'u Burundi bova muri Somalia vyogira ingaruka zikomeye cane za politike n'amafaranga kw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Vyongeye kuba yavuze ko hari ikibazo gikomeye cyane kijanye n'amafaranga hagenewe inteko za USOM kitaratorerwa inyishu. Umutegetsi akaba yaratangaje ko Burundi bwatanze vyinshi ko kubera izo mvo impungenge zabwo zikwiye kumvirizwa. Amasezerano mashasha akaba ategekanya abasirikare 2500 baturutse muri Uganda, 2500 muri Ethiopia, 1520 muri Djibouti, 1410 muri Kenya, n'1090 nimwe mu gihugu ca Misiri. Hari kandi n'abapolisi amajana bazova muri Nigeria, Sierra Leone na Misiri bazoba bari ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho no mu bisagara vya Johari na Baidoa. Mu kiringo c'amezi atari make rero Somalia na Ethiopia ntivyumvikanye ku vyuko ico gihugu cogira uruhara mu nteko z'ishiramwe ry'ubumwe bwa Afurika. Hari nyuma y'uko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyo mitosika bivuye ku masezerano Ethiopia yagiranye n'intara ya Somaliland yonkoye kuri Somalia. Amasezerano yakaba yari kuri Ethiopia gushobora gushika kwiba hari yitiriwe Ubuhindi. Muri iyo ndwi rero abategetsi ba Somalia na Ethiopia barateye igikumu ku masezerano hari kurira inteko za Ethiopia kugira uruhara mu nteko nshasha z'ishiramwe ry'ubumwe bwa Afurika zizokorera muri Somalia. Umwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD akaba yahozanye n'umushikiranganje muri leta y'u Burundi aradusangiza bimwe byo baheruka kuyaga n'umushinga amateka akaba n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yubahiriza amategeko Hussein Rajab. Inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Ejo Heza kuri uyu munsi. Ico kiyago rero cabere mu izinga rya Zanzibar mu mwaka wa 2024. Mu bibazo vyari biraje inshinga abari bahari harimwo inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano ko zizosubira kubakwa neza nkuko zari igihe zubakwa hisunzwe amasezerano ya Arusha nayo guhagarika intambara. Kubw'ico gihe abarundi n'abakongo bari babizeye arico gituma zagomwe zigashirwa mu mugambi wo kuja kuharagararira amahoro mu bihugu bitandukanye. Ico kibazo rero cabajijwe bivuye ku kuntu zizohava zitera amakenga abanyapolitike bari barahunze igihugu kubw'ikiringo ca gatatu bashobora gutahuka vuba bigashobora no kubagora kuzizera kubera zabibwemo amacakubiri no butegetsi bwa Nkurunziza. Inyishu y'ico kibazo rero tukazoyigaruka ko hanyuma gusa ico twashimye ko basangiza mu byo bayaze nikijanye n'ubutare. Babwiye ko kuva Nkurunziza samaguye inyubako y'inzego z'umugambwe n'izigiye kugira azirambikemwo abakinagizwa biwe azoyoboza igitsure mu gushika ku nyungu ziwe. Gisata c'ubutare nico yahereye ko gutatagura. Urongozi bw'umugambwe CNDD-FDD bwari bwarateguye kungena ico gisata co inyanyurwa gushasha kikava mu minwe y'utugwitwamye tuciyitirira kuva mu ntwaro za kera. Uko ubutegetsi bwagenda bubisikanya niko nabaje bose bashikiriza muri ico gisata kuko hava y'amafaranga menshi abarundi batarabukwa. Kabandi bose rero na Nkurunziza yaje afise amakuru y'ingene abandi babigenje mu gutunga biciye mu gusahura iryo tunga kama ry'igihugu Imana yahawe barundi kugira nabo bihesha iteka mu bandi banyesi. Ivyo gukoresha neza umwimbo w'ubutare rero Nkurunziza ntiyari kubishika ko atari kumwe n'abagabo bene gutegura iyo migambi myiza yari igenewe abarundi. Mu guta intumbero yabanje kwikura mu bagabo ahitamwo kubandanya ubuhimbiri nk'ubwo abamubanjirije. Kuva ubwo rero Nkurunziza yari ahejeje kunigira mu menshi icizere c'abarundi co gutora kayuko biciye muri iryo tunga kama. Nubwo rero vyagenze uko Hussein Rajab yaramenyesheje
yararemesheje abaraho ababwira ko ingendo yakoze mu bihugu rutura bifise ubushobozi bwo gushinga inganda zikomeye mu Burundi bumvikanye ko ata gihugu na kimwe gishobora kuzogiranira amasezerano n'abarongoye Burundi kiretse igihe hazoba hari intwaro ibereye. Yaboneyeho akaryo ko kubeshuza ivyirigwa biravugwa na bamwe mu bategetsi ko Uburusiya n'Ubushinwa vyoba biragiraniye amasezerano mu gifuri, na bamwe mu bategetsi babwira ko mu ngendo yagize muri ivyo bihugu yashoboye kwereka abategetsi baho ko boba bari kazanura mu bijanye no kuzana imitahe mu Burundi kuko intwari ibereye iri ku marembo y'igihugu. Mu kuremesha abarundi Hussein Rajab avuga ko mu Burundi atawuvuga ko hembwa ubutare hagikoreshwa inyundo y'imitarimba. Ababwiye ko rero mu vyigwa yagize mu mwaka 2005 hamwe na 2007 abikoranye n'abahinga b'Abashinwa basanze ibibanza nka vyose bivugwamwo ubutare, mwimbu w'akamaro ukabuhera ku metero 1000 kuduga. Izo nazo ngo nta na hamwe bitwa ko bimba barazishikira kuko bisaba ubuhinga budasanzwe bw'ivyuma byabigenewe. Kubwiwe rero abimba bose ngo baba bariko beyura utwo hejuru bashobora gushikira, atariko umusuma nubwo yo kwiba urushi rw'ibiharage mu kigega kibogaboga abakwivye ariko ntabaguciye amaboko vyotuma urira ugasarara. Kubivugana Ndayishimiye mu kwamira abo banyonyezi, Rajab yababwiye ko iyo inyoni zamenye kumwe n'itongo ico yambitse ikoti ryiwe atari umuntu ahubwo ari igikanganyoni zirona hanyuma zigafatira akaruhuko ku mutwe wa ca gikanganyoni. Naho umuyaga rero ugiuka kikikoma ntaco inyoni zinona ziba zibizi ko ataco ziba. Yababwiye ati Barundi barafise ubwenge, umunsi babonye indongozi y'umugabo yabunyoye bazokwikebuka atayabagu y'inkoni n'ibibando yiriwe iracamwo. Naha rero duhereje aya makuru twari twabateguriye, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye tuza gushikiriza kuri uyu mugoroba. Iyi ni Imboneshakure Hejuru TV, mwese mukunda, Imana bahezagire.